Ku musi ugira kabiri w'izo nyigisho kubungere b'amashengero atandukanye barenga 500 zatunganijwe nishengero Jesus Ministry rifatikanije n'ishiramwe Mark Apotre J de la Word yavuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragarutse ku bakozi b'Imana bati ntumbero ijambo ry'Imana bakirishira mu buryarya mu gushira imbere amafaranga n'izindi nyungu bakura mu banyamashengero canke mu babitura ngo babafashe mu vy'umutima. Kubwiwe ngo ivyo byose ni ntambamyi kuri yambana kazoza mu iterambere. Bamwe mu bungere baganiriye n'imbonesha kure bamenyesheje ko inyigisho yari karabaha zibubaka kuko zishira imbere ibikorwa. Abakozi b'Imana narijya tuba dufise benshi batwumviriza. Izi nyigisho ziriko ziratwubaka gose. Tama wacu yaravuye muri Amerika ariko atubwira ati muhaguruke hanyuma dukore duteze imbere imiryango yacu n'igihugu cacu. Na Bibiliya yavuga ngo udakora ntakajye. Burya umuntu shaka kujya atakoze n'umusuma abarikora nahombesha igihugu cacu. Mu gihe ngo hari abakozi b'Imana bahuvya abo barongoye bakababanebwe abari muri izo nyigisho bamenyesheje ko zije hageze zije kudukangura kudusunikira mu ijambo ry'Imana ariko harimwo no gukora. Tugomba kuba boro nibo bazabona Imana nibo bazaja mu ijuru. Ico ni kinyoma kitagira izina. Uyu mukozi w'Imana reka twibutsa abantu bagomba gukina amateatre mwivuga butumwa. Oya abantu nibahinduke apana kugenda gukinisha abantu b'Imana bagurisha akamabuye arahumba nibo bitukisha kubera ati Imana yonyene ubwayo iri kwije ntacibuze. Nayo abama mu vyumba vy'amasengesho bakibagira gukora ngo biteze imbere. Bamwe muri abo bungere bakavuga bati aburone bavamwe ingorane ikintu cyose n'umwanya wacu hari imyanya yo gusenga naco gituma na leta yavuze ati abantu bose nibakore ha mu masaha 11 bagende basenge ibikorwa vyagabanutse. Agenda umusenzi mugabo hari iminsi yo gukora hakana iminsi yo gusenga. Tugabanya amasaha yo gusenga kuko niwoguma wugaranya abantu batagenda mu bikorwa byo kwiteza imbere. Niho kesho usanga abantu bariko baragwana kubera baba badakora bajaguma bavuga hari icaturiye. N'ababa Kristo bakamenya ko umwungera abayoboye ataza kwirirwa mu vyumba vy'amasengesho ategereje ngo bazozana amashikanwa ngo bazomwambika kandi nabo bafite ibibazo. Mu gihe abarundi batari bake bama baja kwivuna kanyota mu birabo bamenyesheje ko nivyo bishobora kuba intambamyi kuri yambona kazoza. Ugasanga umuntu atonda mu kabare kuva kuwa mbere kugera kuwa mbere kandi amahera yinjije ku musi bidahura. Ubu nibo baba mu konona nimbona kazoza y'umukuru w'igihugu. Shiyumviro ciza yashizeho nka se barundi igihe mpevye kuboregwa ngaheba gusambana aya mahera ndayakoresha mu iterambere ry'umuryango nkayakoresha mu iterambere ry'igihugu. Izo nyigisho zikaba zitegekanijwe gusozerwa kuri uyu wa kane igerekezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka.